mwiriwe neza bakozi b'Imana dufatikanije mu gihe cy'ibiruhuko by'imfuruka. Kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo ndabatashe no kugira ngo nsabe Imana imigisha ndayisabira umwe wese muri mwebwe, kandi ngo Imana ibakoreshe cyane mu gikorwa cayo kuri uno munsi wa nyuma, nuko bityo hakogwe uburovyi bw'igitangaza bwo kuri uno munsi wa nyuma. Ico gituma ngomba gusoma muri Matayo mutagatifu igice ca 13 umurongo wa 47 kugeza kwa 50, aho Yesu Kristo avuga ngo kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'urusenga runiniya rwaterewe mu kiyaga rukoranya ifi z'amoko yose. Bwuzuye barukwegera imusozi, baricara barobanurira nziza mu gisangaza mbi barazita. Uko niko bizoba ku muhero w'isi. Abamarayika bazoza barobanure ababi mu bagororotsi, babaterere mw'itanure ry'umuriro. Niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ikabuhezagiza ijambo ryayo kandi ikatwemerera kuritahura, nuko bityo iheze idufashe kugira ngo tumenye buno burovyi bw'igitangaza buhwanye n'iki gihe ca nyuma. Ikigo cacu muri kano kanya ni abarovyi b'Imana ku munsi wa nyuma. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Kristo igihe yahamagara abigishwa biwe abahamagarira ubukozi, turabona muri Matayo igice ca 4 umurongo wa 19 ko yavuze, reka tuhasome igice ca 4 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20 kugira ngo tubitahure neza. Kristo yari yamaze kubatizwa na Yohana Umubatizi, yari yuzuye mpwemu yera, kandi vyongeye yari yamaze kuja mu bugaragwa kwisonzesha iminsi 40 n'amajoro 40, aho atarya canke ngwanwe. Ni kuvuga yuko yari mu gihugu co kwisonzesha. Rero atanguye ubukozi bwiwe, haravuga aciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya abona abavukana babiri, Simoni yitwa Petero na Andereya mwene nyina, bariko baraterera urusenga mu kiyaga kuko barabarovyi. Arababwira ati nimunkurikire, nzobagira abaroba abantu. Baca bareka insenga baramukurikira. Yigira imbere yaho abona abavukana bandi babiri, Yakobo mwene Zebedayo na mwene nyina Yohana, bari kumwe na se Zebedayo mu bwato, bariko barasana insenga zabo. Arabahamagara, baca bareka ubwato na se baramukurikira.
Aquí podemos ver ngaha turashobora kubona cómo Cristo ingene Kristo comenzó a llamar a sus discípulos. yatanguye guhamagara abigishwa biwe, Y cuando llamó a Pedro y a Andrés, kandi igihe yahamagara Petero na Andereya yababwiye ngo de mí, nimunkurikire os haré pescadores de hombres. nzobagira abarovyi b'abantu. Ahora, Rero para poder comprender kugira ngo dushobore gutahura misterio iri banga de lo cual habla Jesús, iri Yesu os haré avuze pescadores de hombres, ati nzobagira abarovyi b'abantu, comprender dutegerezwa gutahura lo que son las eras ico ari co y ibihe, así comprender bityo tugaheza tugatahura que la era de Piscis ko igihe c'ifi corresponde ko gihuye a la era n'igihe canke ikiringo c'iyobokamana ry'abakristu, y el cristianismo kandi iyobokamana ry'abakristu tiempo de las persecuciones mu gihe co gutotezwa, cuando se escondían en las catacumbas, igihe binyegeza mu kuzimu, mu nzu zo mu kuzimu, los bo peces baracapura amafi como símbolo del cristianismo nk'ikimenyetso c'iyobokamana ry'abakristu, porque el cristianismo kuko iyobokamana ry'abakristu está representado rishushanywa en la era de Piscis n'igihe y c'ifi. ahora Cristo Kristo rero para la era de Piscis, mu gihe c'ifi donde los creyentes aho están abizera representados bashushanywa en peces, n'ifi, Cristo dice Kristo a yaravuze, sus discípulos, yabwiye abigishwa biwe ati nimunkurikire y os haré pescadores de hombres. nzobagira abarovyi Vean b'abantu. ustedes esta metáfora Murabe namwe rero que buno Cristo buryo usa aquí, Kristo akoresheje hano, dando a los escogidos, ariko arashushanya los cuales serían pescados, abatoranijwe, akabashushanya n'ifi, aribo bari kurobwa n'abigishwa ba Yesu Kristo hamwe n'intumwa zose, enviaría izo yari kurungika kugira ngo zihamagare zegeranye abo yatoranije, uva mu ntambo kuja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi. el ángel mensajero Marayika ntumwa cadad muri buri gihe con el grupo de ministros hamwe n'umugwi w'abakozi b'Imana bo mu gihe ciwe bamye bajejwe igikorwa co kuroba a los escogidos de Dios, abatoranijwe n'Imana. almas que Ubwo tienen sus bugingo nombres en el libro de la vida del Cordero, amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye ku visi itarashirwaho imfatiro, tomarlos del mar, bakabakura mu kiyaga canke mu mazi ariho ari mu isi, pueblos y mu lenguas, bihugu, mu mahanga ndetse no mu del maboko, evangelio, bakaja mu rusenga rw'ubutumwa bwiza, peces, bakajana urusenga rw'ubutumwa bwiza, bagaheza bakaroba izo fi, aribo bahungu n'abakobwa b'Imana. Rero tiempo final, mu gihe ca nyuma nos dice aquí aha haravuga que habrá una pesca, ko hazoba uburovyi, que avuga la red yuko que ha urusenga sido echada rwaterewe mu kiyaga será sacada ko ruzokwegwa, y se echará fuera, nuko hateregwe hanze, hajugunywe los peces buenos ifi mbi, serán recogidos. ifi nziza nazo zegeranywe. Aravuga, Vamos a leer esta parábola de nuevo. reka twongere dusome uno mugani Capítulo 13, verso igice ca 13 umurongo wa 47 kugeza ku 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante Kandi a ubwawe una bwo mu red ijuru que busa echada n'urusenga en el mar runiniya recoge toda rwaterewe clase mu kiyaga rukoranya ifi z'amoko yose, y una vez llena las Bwuzuye, sacan a la orilla, barukwegera imusozi, recogen lo baricara, barobanurira nziza mu gisangaza, mbi barazita. así será en el fin del Uko siglo. niko bizoba ku muhero w'isi. Para el fin del siglo, Ku muhero w'isi también en la parábola del vyongeye del kandi cizaña, no mu mugani w'ugwafu n'uburo, Cristo habló Kristo yavuze diciendo que se llevaría a cabo yavuze la yuko hazoba isarura, cosecha, o sea, la siega. ni kuvuga ngo igenya. Encontramos Turabona en una de las tres fiestas muri umwe mu minsi anuales mikuru que el pueblo itatu hebreo tenía, ubwoko bw'Aburayo bwahimbaza buri mwaka,
en las cuales se presentaba cada persona aho delante de buri Dios. muntu wese yarenguka imbere y'Imana. Encontramos Turabona que en la fiesta de la semana ko mu munsi mukuru w'iyinga ku iherezo el trigo ingano ya había sido recogido. yaba yamaze gusarurwa. Las primicias del trigo Umushuzo w'ingano son los hijos e hijas de Dios. n'abahungu n'abakobwa b'Imana. Las primicias de la cebada Umushuzo wa sayiri ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. pueblo hebreo, Hagati mu bwoko bw'Aheburayo, isarura canke igenya se comenzaba con la cebada. ryatanguzwa na sayiri, El primer hijo de Dios kandi umwana wa mbere w'Imana fue cosechado yasaruwe fue nuestro Señor Jesucristo. yabaye umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kandi ashushanywa Aquella gavilla, n'uriya mukama, aquella gavilla que fue tomada uriya mukama wafashwe de la cebada, wa sayiri, porque la cebada kuko sayiri era lo primero que se cosechaba. niyo ya mbere yasarurwa. Por eso Nico gituma Jesucristo está representado Yesu Kristo ashushanywa en esa gavilla n'urya mukama de semana, de wa la cebada. sayiri, La cual fue ofrecida ari wo washikariwe Imana el domingo de resurrección, ku w'Imana ubw'umuzuko, porque era después de pasada kuko la Pascua, hari nyuma ya Pasika. Pasika yarangiye, ni ukuvuga ngo nyuma y'umunsi wa 15 ari wo wari umunsi wa Pasika, luego el día 16 mu kwezi kwa Abibu, hanyuma ku munsi wa 16 la ofrenda mecida, hashikanirwa Imana ishikanwa rizungujwe primeros frutos, ry'umushuzo w'ivyamwa vya mbere, kandi ivyamwa vya mbere los de la cebada. vyari vya sayiri. La cebada se cosechaba primero Sayiri yasarurwa imbere y'ingano. y ahora podemos ver Rero turashobora kubona como ya esto fue cumplido en Jesucristo. ingene ivyo vyashikirijwe muri Yesu Kristo. Y ahora Rero la cosecha del trigo isarura ry'ingano viene después riza hanyuma, y al final de la cosecha del trigo kandi ku iherezo ry'isarura ry'ingano se presenta Dios Imana todo lo que fue ihashushaniriza ibintu byose byasaruwe. cosechado. Pero tenemos las primicias Ariko turafise umushuzo, también del trigo, umushuzo w'ingano los escogidos de Dios. aribo batoranijwe n'Imana. Ahora, Rero para el tiempo final, mu gihe ca nyuma algo va a suceder. hariho ikintu kizoba, Pero eso lo vamos a dejar quietecito ahí. ariko ivyo reka tubigarukirize ngaho. Encontramos Turabona en esta parábola muri uno mugani que para el tiempo final ko mu gihe ca nyuma se llevará a cabo hazoba la cosecha isarura del trigo. ry'ingano. El trigo Ingano representa ishushanya a todos los hijos de Dios abana b'Imana bose, y representa kandi ishushanya a todos los que entrarían abantu bose bari kuzinjira mu mugambi w'Imana. y para el tiempo final Kandi mu gihe ca nyuma Cristo dice Kristo que para yaravuze llevar a yuko cabo esa cosecha kugira ngo habe iryo sarura enviará a sus ángeles, yavuze ko azorungika abamarayika biwe, enviará a sus ángeles azorungika abamarayika con biwe la herramienta para cosechar. bafise igikoresho co gusarura. En San Mateo 24 Muri Matayo mutagatifu 24:31 havuga ko azorungika abamarayika biwe voz de trompeta. n'ijwi rirenga ry'inzamba. Y en Apocalipsis Mu vyeshuro Yohana naho igice ca 14 nos dice haratubwira del verso 14 en adelante, kuva ku murongo wa 14 ukabandanya. miré y aquí una Kandi nube mbona blanca, igicu y sobre cera, la nube uno no kuri kino gicu semejante, uko ivyagiyeko, y sobre la nube no kuri uno kino gicu sentado semejante al Hijo del uko Hombre, ivyagiyeko que asa tenía n'umwana en w'umuntu la cabeza una corona de yambaye oro, igitsibo y c'izahabu en la mu mano mutwe, una hoz kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko. Yon moun ki semble ak yon garçon de chita a onyaj la, li te gen yon couronne lor sou tèt li ak yon couteau digo bien filé nan men li. y del templo salió otro ángel Umumarayika clamando a wundi gran voz al que ava mu estaba sentado rusengero sobre la nube, asemera n'ijwi rirenga abwira uvyagiye kuri ico gicu
mete tu hoz ati nurungike umuhoro wawe wimbure kuko iyimbura rishitse kandi ivyimburwa vyo mu isi vyumye. Digo, la servi avec elle pour ramasser récolte là, parce que saison récolte l'arrivée, la terre parée pour récolte là. y el que estaba sentado sobre la nube ubu vyagiye ku metió su gicu hoz en la arekurira umuhoro wiwe mu isi, fue cegado. isi irimburwa. Quitter Chita en haut nuage là, passer tout digo là sur la terre, même Léa, toute récolte là faite sur la terre. Aquí podemos ver Là, nous turashobora kubona en el Apocalipsis mu gitabo c'ivyashuro Yohana Cristo nos habló nka bimwe nyene Kristo yatubwira muri Matayo mutagatifu igice ca 13 al 43 umurongo wa 30 kugeza ku wa 43 ku bijanye n'igenya canke isarura récolte là, para llevarse a cabo pour arriver abouti, en el fin del siglo. irizoba ku herezo ry'ibihe Ángeles rikorwa nande n'abamarayika b'umwana w'umuntu, los ángeles de Jesús abamarayika ba Yesu Kristo enviados para el día abarungitswe ku munsi wa nyuma. esta cosecha Iri sarura es lo mismo c'est même là, que esta pesca milagrosa nico kimwe que Cristo dijo n'uburovyi bw'igitangaza Kristo yavuze ko buzoba ku herezo ry'ibihe, en donde sería aho recogido lo bueno hazokwegeranywa nziza zigashigwa mu gisangaza, echado fuera. imbi nazo zigashiburirwa hanze. Rero Para los tiempos pasados, mu bihe biheze los que trabajaron abakora pescando qui t'a pêché, peces, akazi ko kuroba amafi, hijas de Dios, abahungu n'abakobwa b'Imana, en el tiempo de los apóstoles, mu gihe c'intumwa abigishwa bakoranye n'intumwa, los que trabajaron en la hanyuma abakoze nabo mu gihe ca mbere apóstol San Pablo, bakoranye n'intumwa mutagatifu Pawulo, los que trabajaron en la segunda edad, abakoze mu gihe ca kabiri trabajaron con el mensajero bakoranye n'intumwa Irene allá en Europa. hariya mu Burayi, Luego en la tercera edad, hanyuma mu gihe ca gatatu también en Europa. bakoranye na Marte mu Burayi nyene, En la cuarta edad, hanyuma mu gihe ca kane bakoranye na Kolomba mu Burayi nyene, luego en la quinta edad, hanyuma mu gihe ca gatanu bakoranye na Luteri après ça c'est qui mu Burayi nyene, avec l'Italie dans Europe tout. luego en la sexta edad, con hanyuma Wesley mu gihe ca en gatandatu Europa. bakoranye na Wesley mu Burayi nyene, Wesley avec Hélène, avec Wesley dans Europe tout. Y del territorio donde Dios enviaba ese mensajero, kandi mu kibanza Imana yarungikamwo iyo ntumwa, extendía el mensaje aho ubutumwa bwarahava bukaguka bugashika no mu yandi mahanga no mu bindi bihugu, Péché, de los peces de Dios. kubw'ukurobwa kw'amafi y'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana. Luego Hanyuma pasó Jesucristo en el Espíritu Santo, Yesu Kristo muri mpwemu yera yimukiye muri Amerika ya ruguru, donde envió al reverendo aho yarungitse Revera William Branham para la obra de pescar mu gikorwa co kuroba los peces ifi para la séptima etapa de la iglesia gentil. zo mu ntambwe y'ingo canke igihe c'indwi c'irengero ry'abanyamahanga. Turabona yuko hamwe n'umwe ari wowe, hamwe n'umwe wese muri izo ntumwa Imana yararungitse abakozi b'Imana bakoranye nawe muri ico gikorwa, nk'abakorana nawe muri ico gikorwa kidasanzwe c'uburovyi bw'igitangaza muri buri gihe. Rero muri Amerika ya ruguru naho nous capables turashobora kubona El mensajero uwabaye intumwa uwo ari we, frente a la labor intumwa yari yihagarariye igikorwa c'Imana pesca milagrosa, mu burovyi bw'igitangaza mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, ariko ico gihe caraheze. y ahora estamos Ubu rero turi en la edad de la piedra, mu gihe c'ibuye rikomeza imfuruka, el día posterior, ku munsi wa nyuma en el fin del siglo. no ku iherezo ry'ibihe, ¿Para qué? kugira tugire Para la iki? pesca milagrosa. Kugira ngo habe uburovyi bw'igitangaza bwo muri iki gihe ca nyuma ku iherezo ry'ibihe. Para la cual pour ça. Nico gituma Kristo yavuze enviará sus ángeles. ko azorungika abamarayika biwe. Los ángeles son Abamarayika los dos olivos, ni imyelayi ibiri, los ministerios de Moisés y Elías, ubukozi bwa Mose na el Eliya, ministerio de Moisés por ubukozi segunda bwa vez, Mose mu ncuro ya kabiri el ministerio de Elías por n'ubukozi quinta bwa vez. Eliya mu ncuro ya gatanu, Para esta labor muri iki gikorwa milagrosa de cy'igitangaza pescar, co kuroba los escogidos de Dios, abatorejwe n'Imana correspondientes bahwanye a este tiempo final. n'iki gihe ca nyuma. ¿Recuerdan a nuestro hermano Branham? Muribuka mwenda Branham En aquella visión mwagiye yerekwa en que el ángel
aho marayika w'imana yari kwamwigisha kuroba Pour le péché, era para pescar, c'est pour te pécher. kwari kugira ngo harobwe amafi y'imana. para el día postrero, rero ku munsi wa nyuma naho encontramos turabona que tendremos yuko la pesca milagrosa, tuzogira uburobyi bw'igitangaza, uburobyi buruta ubundi bwose, milagrosa, kuko n'uburobyi bw'igitangaza bwo kuroba amafi manini 153 ari yashushanywa na ya mafi 153 yarobwe cuando Cristo ya igihe había kristo resucitado yari yamaze kuzuka y estuvo con sus discípulos ari kumwe n'abigishwa biwe, y ellos pescaron Yo tape péché. nabo baca baroba esa pesca tan grande, Gros poisson. ayo mafi manini manini. como nos dice nimwumve uko abitubwira Juan capítulo muri 20, yohana mutagatifu igice cya 21. capítulo 21 versos igice cya 21 umurongo wa 6 kugeza ku wa 11 À 11. dice así, havuga hati, él les dijo, echad arababwira ati nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato. À droite. a la derecha de qué, À droite qui va. Iburyo bw'iki? a la derecha de la barca Iburyo bw'ubwato y hallaréis. N'a- muraronka. Ahora vean ustedes Pour y aller rero vous-même. mwitegereze namwe, ellos habían ido a pescar bo bari bagiye kuroba durante la noche Durant toute la nuit là. ijoro y ryose, nada habían pescado, Yo pas nta de kintu na kimwe bari barose. pero ahora Mais coup ariko rero vamos a leer desde un poquito antes reka dusome duhereye imbere gato para que tengamos el cuadro claro aquí. kugira ngo dutahure neza hano. Dice así, Havuga hati, Simón Pedro les simoni dijo, petero arababwira voy a pescar. ati ndagiye kuroba. Ellos le dijeron, Nabo bati vamos nosotros también contigo. natwe turajana nawe. Fueron c'est comme ça yo y pas. entraron en una barca Yo barikora y batambukira aquella mu bwato. noche no pescaron nada. Muri iryo joro passé toute nuit là. ntibagira ico Cuando ya iba bafata. amaneciendo, Umutwenzi se ugitambika, presentó Jesús en la playa. Yesu ahagarara Los discípulos ku musenyi, no sabían que era Jesús. ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Paraît bord de l'eau, mes disciples yo pas de reconnaître si c'était lui-même. Vean ustedes, Regardez vous-même. Mwumvirize cuando ya neza, estaba amaneciendo, igihe bwari bwamaze guca, se presentó Jesús Jésus Yesu yarabiyeretse, y ellos no sabían que era Jesús. nabo ntibamenya ko ari Yesu. Y les dijo, lui dit yo, hijitos, Nuko ¿tenéis Yesu algo de arababaza comer? ati, bana rien, hari ico kurya mufise? rien là pour manger. Le respondieron, no. Baramwishura batoya. Él le dijo, Arababwira echad la red ati nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Laquelle privière qui bord droite ton notre là n'a joint qui chose. Entonces la echaron Nuko y ya no podían sacar, baraterera y ya no la podían ntibaba sacar por la gran bakibasha cantidad de peces. kurukwega kuko ifi zari isinzi. Tellement il était plein poisson. Entonces aquel discípulo a quien Jesús Wa mwigishwa amaba, dijo a Pedro, Yesu yakunda es el abwira Señor. Petero Jésus te remet. ati ni umwami Yesu. C'est Seigneur, ah oui. Simón Pedro, cuando Simoni oyó que era el Petero Señor, yumvise se ciñó la ko ari ropa, umwami porque se había akenyera despojado de impuzu ella, kuko yari se gusa, echó al araheza yikubita mu kiyaga. C'est Seigneur, il mettait rad sous lui parce qu'il était tout uni, il a l'école dans de l'eau. Y los otros discípulos Ariko abandi vinieron con bigishwa la barca baza mu arrastrando la bwato red de peces, kuko bari no hafi estaban y'umusenyi, de tierra, sino hari como 200 nk'intambuko 100 bakwega urusenga ruri mu ifi. À terre, dans le canot là, yo tap traîner privier qui était plein poisson en derrière yo. Yo pas trop loin rivage là, 100 mètres comme ça. Al descender a tierra, vieron Bafashe brazos umusozi, puestas y un pez encima babonaho de ella, umuriro y w'amakara n'ifi À terre, yo voyons zigeretseko n'umutsima. avec quelques poissons à boucaner là-dedans, lui, t'es gain pain tout. Jesús les dijo, Yesu arababwira traed de los peces ati que nimuzane acabáis de ifi pescar. kuzo muhejeje kuroba. Poisson, non, ça nous fait saute point yo. Subió Simón Pedro y sacó la Simoni red a Petero tierra, aja mu llena de bwato grandes akwegera peces, urusenga imusozi guzuye ifi nini nini 153. siendo tantos, Zitatu. la red Kandi no se naho rompió. zari Il est monté dans le
zingana gutyo kandi naho zari zingana zityo urusenga ntigwacitse. tout ça privé à partir. Ahora 153 rero peces, ifi 153 si son pequeñitos, Si au petit, iyo ari ntonto caben en cualquier red pequeña. n'importe zokwigwa mu rusenga urwo ari rwo rwose Pero rutoya, si son peces grandes, ariko ari ifi nini nini se necesita una red grande hoba hakenewe urusenga y runini gente fuerte n'abantu bakomeye kugira ngo bakwege urwo rusenga. y estos peces eran grandes. kandi izo fi zari nini Estos nini. peces muri izo fi es que le habló el ángel a izo nuestro fi hermano Branham nizo marayika yabwiye mwe data Branham, y le estaba enseñando kandi yariko cómo aramwigisha pescar peces grandes. ingene yoroba ifi nini Y nini. aquí están esos peces grandes là, il y a un gros aha de rero los cuales le hablaba, ngizi izi fi nini nini nizo yariko aravuga los marayika cuales no pudo pescar, arizo atashoboye kuroba mwe data que Branham jaló antes de tiempo Kuko el anzuelo. parce qu'elle était allée, yakwezigera hataragera, Pero esos peces grandes ariko izo fi nini nini serán pescados zizorobwa y representan kandi zishushanya e hijos de Dios. abahungu n'abakobwa b'Imana Entre los gentiles bo mu banyamahanga, y también ndetse ahí vamos a incluir, aho tuzoshiramwo kandi aho twoshiramwo n'ibihumbi 144, pero ariko turafise los escogidos del día posterior abatonije bo ku munsi wa nyuma entre los gentiles bo mu que banyamahanga, son los mejores peces. aribo mafi meza meza, aribo bazohindurwa, Esos son los mejores. kandi abo nibo beza, Esos son los más grandes au plus grand de todos los peces abo nibo del Señor. Seigneur. abo nibo bakomakomeye cyane mu ifi zose zo mu mwami. Rero 153 Que solamente son ntisobanura 153 yuko escogidos, ari abatoneje 153 gusa, sino ahubwo que siendo un número ni uko kuba ari igitigiri simbólico, Symbolique. gifise icyo gishushanya, ni ukuvuga ngo ese número, icyo gitigiri 153, ifi 153 que fueron 153 peces realmente, zari ifi 153 z'ukuri, luego viene a representar hanyuma zica zishushanya rero serán pescados abazorobwa en el día posterior ku munsi wa nyuma bajo el ministerio mu bukozi de los dos olivos, bw'imyelayo bajo ibiri, el ministerio mu bukozi de Moisés y Elías. bwa Mose na Eliya. ¿Y dónde están? Écoutez, none bari he abazokora Los ministerios bakorana de Moisés y Elías. n'ubukozi bwa Mose na Eliya bunze ubumwe muri ubwo burobyi bw'igitangaza turi ngaha. Hemos visto nous te ouais. quiénes turumvise aba ari son bo los pescadores de Dios. abarobyi b'Imana ku munsi wa nyuma, Son C'est ni los ángeles del Hijo del Hombre n'abamarayika b'umwana w'umuntu, con todos los que estarán trabajando hamwe n'abandi bose bazoba bariko barakorana muri ico gikorwa, bakorana n'abamarayika b'umwana w'umuntu, abazoba bariko con los ministerios barakorana n'ubukozi bwa Mose na Eliya, que estarán manifestados ubukozi buzoba en el ángel del bugaragariye muri marayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Ahora, Rero para esta pesca, pour pêcher ça. muri buno burobyi Pour travail, de acuerdo en accord umuntu agomba gukora yisunze uburongozi bw'ufise llevar a cabo esa pesca. bw'ufise itegeko canke ibwirizwa ryo kuroba ryo gukora ubwo burobyi. Miguel c'est pêcheur. No puede Migere Capable de dire. No, sí, de eso yo sé. ari umurobyi ntiyashobora kuvuga toya ibyo ce ndabizi, ati ntera urusengo ko nshatse. ¿Sabe una cosa, Miguel? none wabuze ikintu kimwe ga Si Migere, la tiras a tu manera, utereye nk'uko ushaka vas a estar pescando. waba uri kuraroba, No en esta pesca milagrosa. ariko ntiwaba uri kuraroba muri ubu burobyi bw'igitangaza. No, que yo la voy a tirar para toya jewe ngiye guterera Inglaterra. mu Bwongereza. En Angleterre. Está bien, vete a Ni pescar para byiza, Inglaterra. genda urobe mu Bwongereza nk'uko ushaka. Otro puede decir, ubundi arashobora no, yo kuvuga la voy a tirar para el toya África. jewe reka nterere urusenga muri Afurika, Vete a pescar para el África. genda urobe muri Afurika. No, que yo sé pescar. toya je ndazi kuroba, Yo la voy a tirar para ati ngiye gutera urusenga mu Burusiya. Está bien, vete a Ni pescar byiza, para Rusia. genda urobe mu Burusiya. Yo me quedaré pescando jewe nzosigara en nirobera la América Latina y el muri Caribe Amerika Latine na Karayibe, con todos Avec tout. que hamwe Dios coloque. n'abantu bose Imana izonshira mu biganza izompa. Miguel, ¿dónde quieres pescar? Miguel, gushaka kuroba hehe? Muri Amerika Latine. Yo le doy gracias
gracias a Dios. ndashimira imana jewe Él quiere pescar kuko migera ashaka kuroba conmigo arobana en nanje América Latina y el muri amerika Caribe. latine na karayibe Y ustedes. namwe Yo le doy gracias a Dios por cada uno. ndashimira imana kubwo umuntu wese muri mwebwe ¿Saben ustedes una cosa? mwamuzi ikintu kimwe Dicen que hay peces bavuga ko hari ifi que nacen en un sitio zivukira mu kibanza y runaka después se van para otro sitio. hanyuma zikaja ahandi hantu ¿Cuáles son esos peces, Julio? mbega izo fi nizihega El huriyo salmón, ¿verdad? No sé. urya ni cuál salomo otro. nibyo Y también urya wundi we hay aves ninde que tienen ndetse hariho n'inyoni sus huevos en un lugar, zigira ivyari ahantu runaka zamara kuvuka zigaca zija pero saben ustedes kuba una ahandi cosa? hantu ariko mwamuzi ikintu kimwe La simiente de Dios urubuto rw'imana de África, rwo muri afurika Dios la ha traído para acá. imana yararuzanye ngaha La simiente de Dios urubuto rw'imana de Europa rwo mu burayi ahora se encuentra en la América Latina y el Caribe. ubu ruri muri amerika latine na karayibe La simiente urubuto de Dios rw'imana que una vez estuvo por otros lugares urwigeze kuba ruri ahandi y hantu que produjo los hijos de, nuko de esas edades. rukama abana b'ivyo Ahora bihe ven ustedes Pour y regarder vous-même, rero mwitegereze namwe kubera ko ku munsi wa nyuma la cosecha isarura del trigo, ry'ingano que también es la pesca milagrosa. c'est péché miraculeux. aribwo na bwa burovyi bw'igitangaza harobwa ifi z'imana batunijwe n'imana kubera ko En la América Latina y el Caribe. bizoba biriko birabera muri amerika latine na karayibe Potentiellement ça, yo. urwo rubuto yararuzanye muri kino No kibanza importa ntaco bitwaye en qué forma hemos aparecido acá. uburyo bwose twagaragariye ngaha Ha sido por medio twagaragaye de biciye estas conquistas Des conquistes. de ciertas naciones. muri aba bagiye bigarurira ibihugu bitandukanye Antecedentes abatubanjirije o antecesores abatubanjirije los trajeron en una forma babazanye mu buryo ubu para que canke mu bundi buryo kugira ngo natwe tuvukire por hano eso no nos quejamos. ico gituma tutidoga Una forme. ntitwidogera uburyo twagaragariye ngaha No nos quejamos. ntabwo twidoga uburyo Que yo te vini. Nuestros ubwo antecesores abatubanjirije bazanwemwo nubwo maltratados, Maltraité. nubwo baje babafashe nabi ariko turi todo ngaha para bien. byose byabaye vyiza Nosotros estar acá. Pour nous-mêmes des byabaye ku bwacu kugira ngo tuzobe turi ngaha rero La pesca milagrosa. uburobyi bw'igitangaza bwo ku munsi wa nyuma Llevando acá. buriko burabera ngaha muri amerika latine na karayibe Si ustedes estudian mwebwe mwize diferentes pescas milagrosas, différents péchés. uburobyi butandukanye bw'igitangaza Cristo intervino, Côté Jésus. ubwo yesu yakoreyemwo mwebwe muzobona que todo habla yuko del recogimiento byose bivuga de los escogidos de ku Dios. kwegeranywa ko batonejwe n'imana mu bihe Y ahora bitandukanye nosotros nos toca natwe rero ubu la pesca nitwe turamukiwe kuroba kuri uno munsi wa nyuma y nosotros le damos gracias a Dios kandi twebwe turashimira imana porque así como se llevó a cabo kuko nk'uko habaye una pesca milagrosa uburobyi bw'igitangaza en la tierra de Israel, mu gihugu cya isirayeli en Asia Menor, muri aziya ntoya en Europa mu burayi y en Norteamérica. no muri amerika ya En ruguru este día postrero kuri uno munsi wa se nyuma está llevando a cabo hariko en haraba la América Latina y el Caribe. ubwo burobyi buriko bubera muri amerika latine na karayibe kandi ubwo ni uburobyi bw'igitangaza bumwe rugende busigaye mu mugambi w'imana hamwe n'uku kuroba kw'igitangaza tuzoroba batorejwe n'imana bose bo mu banyamahanga ndetse no mu bwoko bw'abaheburayo Esta es la pesca milagrosa ubu ni uburobyi bw'igitangaza bukomeye cyane kandi de bw'ubwiza todos los tiempos. De tout temps, yo. kurusha ibindi bihe Y byose para nosotros kandi kuri twebwe es muy importante. C'est très important. birakomeye cyane Estamos trabajando kuko twebwe turiko turakora en esta pesca milagrosa muri buno burobyi bw'igitangaza En bas direction, turi mu burongozi bw'ubukozi bwa yesu kirisito correspondiente buhwanye a este día posterior. n'uno munsi wa nyuma
el ministerio de Jesucristo en Espíritu ubukozi Santo, bwa Yesu Kristo muri mpwemu yera manifestando a manifester los ministerios agaragaza ubukozi bw'abamarayika biwe ari bwo bukozi bw'imyelayo ibiri, ubukozi bwa Mose y de Elías n'ubwa y Eliya el ministerio hamwe n'ubukozi de Jesús. bwa Yesu, Porque fue Jesús kuko el que habló la palabra. ni Yesu niwe yavuze Tire la ijambo red a la derecha. ati terera urusenga iburyo. Y ahora podemos ver Rero turashobora kubona tirando la red a la derecha yuko dutereye urusenga iburyo se pesca haca harobwa los peces ifi correspondientes a la pesca milagrosa del día zihuye posterior. n'ubwo burobyi bw'igitangaza bwo ku munsi wa nyuma. Ahora podemos ver Rero turashobora kubona que tirando la red ko dutereye el urusenga mensaje ubutumwa que corresponde bujanye al evangelio del reino n'inkuru nziza se y'ubwami recoge haca hegeranywa a todo escogido abatorejwe bose día posterior. bo ku munsi wa Que son nyuma los peces ari zo de fi Jesucristo za Yesu de Kristo este día posterior. zo kuri uno munsi wa nyuma. Hemos visto Twamaze kumva lo que quiénes son los pescadores de Dios abarovyi b'Imana abari bo ku munsi wa nyuma, dans le dernier jour. y hemos visto kandi twamaze kumva quiénes estarían trabajando abazoba bariko barakora con los pescadores del día posterior, bakorana n'abarovyi bo ku munsi wa con nyuma, los ministerios de los dos olivos, bakorana n'ubukozi bw'imyelayo ibiri, con Moisés y Elías. bakorana na Mose na Eliya. ¿Dónde están los que estarían trabajando None bari he con Moisés y Elías? abazoba bariko bakorana na Mose na Eliya n'imyelayo Y ibiri en esta pesca milagrosa del día muri posterior, uburovyi bw'igitangaza bwo ku munsi wa nyuma? Turi ngaha, presentes en este twibereye día ngaha posterior, kuri uno munsi wa nyuma, viendo esta gloriosa pesca turiko turabona uburovyi bw'igitangaza de peces grandes, Gros poisson ça bw'amafi manini manini, kuko izo ni zo fi cap recevoir la zizoronka transformación de nuestro uguhindurwa kw'imibiri yacu estando vivos, tukiri bazima. y los que han partido Abavuye mu mibiri serán nabo resucitados en bazozuka cuerpos eternos. mu mibiri ihoraho, Y si alguno de los nuestros se ha ido, kandi hagize umwe muri wacu yagiye azogaruka ari mu mubiri uhoraho. ahora, ¿dónde quieren None wowe ushaka kurobera hehe? Yo le doy gracias a Dios Jewe ndashimira Imana por cada uno de ustedes, kubw'umwe wese muri mwebwe los cuales Dios ha puesto a mi lado ab'Imana para esta yampaye labor de la pesca kugira ngo milagrosa. dukorane kino gikorwa c'uburovyi bw'igitangaza kuri uno munsi wa nyuma. Y me alegro Kandi de birampimbara que no están protestando. ko mutariko murabihakana. ¿Cuántos de ustedes han pescado alguna Ni vez? bangahe muri mwebwe baba barigeze kuroba? ¿Cuántos han pescado de anzuelo? Ni bande barobesheje igera canke rwa rusenga rumwe rutoyi rumeze nk'umubirikira canke rwa rusenga runini? Ni vyiza mwe murazi yuko iyo umuntu ariko araroba haciye haza uwundi muntu Están pescando. atemera ivyo vyo kuroba, O que no estén agwanya abo bariko bararoba canke ubutare mw'uwo mugwi w'abo bariko bararoba, comienza a meterse en el agaca agua, atangura kugendagenda mu mazi, espanta a los peces. aca atera ubwoba amafi, ça c'est un uwo aba ari kirogoya. Ahora, coulier Rero nunca sea de estorbo ntukigere uba w'igitsitaza mu gihugu c'Imana pesca milagrosa. muri buno burovyi bw'igitangaza. No interrumpan Ntukigere wonona n'umwanya n'umwe, ntukigere uhungabanya buno burovyi bw'igitangaza. pesca milagrosa, Mukore muri ubu burovyi bw'igitangaza acciones bíblicas, mukurikije amabwirizwa ya Bibiliya ay'Imana iduha kuri uno munsi wa nyuma. Jesucristo dijo, Yesu Kristo yavuze ati, jewe Yesu enviado mi ángel ntumye umumarayika wanje daros testimonio gushingira intahe mwebwe ivyo en las ku bw'amashengero. aún de esta pesca milagrosa, No mu burovyi bw'igitangaza we azodushingira intahe esta pesca, kugira ngo duheze turobe orden divino, nk'uko biri mu rutonde rw'Imana ruhwanye n'iki gihe. no vayan a interrumpir Ntukigere uhungabanya buno burovyi bwiza bw'igitangaza bwo kuri uno munsi wa nyuma. Ntidushaka los eche para otro sitio a pescar. ko Imana yo guterera mu kindi kibanza ngo bariho uja kurobera. Nta nubwo kandi dushaka Los lleve a descansar. yuko yo kujana ¿A cuántos kuruhuka. les gustaría ya irse a descansar a la sexta dimensión? Ni bangahe vyonezera kuja kuruhukira mu burengere bwa gatandatu? Allá no hay trabajo. Hariya nta kazi gahari, Allá no están trabajando. hariya ntibariko barakora. Ellos mismos dijeron, Bo ubwabo baravuze ati ngaha ntidukora, ntidufungura, nta nubwo turyama.
uko niko babwiye marayika ntumwa w'indwi igihe yabagendera mu myaka runaka imbere yo kuva mu mubiri kwiwe. Rero natwe turi ngaha mu gikorwa c'ukuroba uburovyi bwo ku munsi wa nyuma. Ese Imana yadufasha kandi twemerera gutahura mu mwuzuro igikorwa c'uburovyi kugira ngo bityo Imana idukoreshe muri buno burovyi bw'igitangaza, kandi ntihagire n'ifi n'imwe iducika iyanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye ku visi itarashirwaho imfatiro. Igihe tuvuze ngo ntihagire n'imwe iducika, nuko zose zorobwa. Ubwa mbere ziba ari ifi, hanyuma zikaba zarobwe, kuko zirobwa igihe ziba zamaze gushika imbere mu rusenga. Rero turashobora kubona yuko dukeneye gukundana umuntu na mugenzi we, kandi tugakora twunze ubumwe umuntu na mugenzi we, ntihabe ibintu vy'impari canke ishavu canke ikintu na kimwe hagati mu barovyi. Imana yanshize ku ruhande Miguel Bermúdez Marín, ariwe ari umurovyi kandi vyarabizi. Rero Imana yamumpaye kugira ngo amfashe muri ico gikorwa, no kugira ngo hamwe namwe abakozi b'Imana mukorane kandi mugire umurongo mwiza muri kino gikorwa c'uburovyi bw'igitangaza muri Amerika Latine na Caraïbe. Buri gihe mwabe muhuza na Miguel muri kino gikorwa cose, mu gikorwa cose kiriho kirakorwa muri Amerika Latine na Caraïbe, kugira ngo bityo dushikanira Imana uburovyi bw'igitangaza ubwo yadushize mu biganza kuri uno munsi wa nyuma. Turi mu gihe aho twese dutegerezwa kuba twunze ubumwe neza mu rukundo rw'Imana, kugira ngo hakogwe mu mwuzuro buno burovyi bw'igitangaza. Imana yarabisezeranye kandi Imana izobikora, Imana izobishitsa. Natwe turi ibikoresho ivyo izokoresha muri iki gikorwa, yaba mwebwe muri ngaha Haiti, n'abakozi b'Imana muri Venezuela, abakozi b'Imana muri Mexique, Repubulika ya Mexique, abakozi b'Imana bo mu bihugu bitandukanye byo muri Amerika Latine na Caraïbe. Twese turi muri iki gikorwa c'uburovyi bw'igitangaza buhwanye none munsi wa nyuma. Dutegerezwa guterera urusenga hehe? Iburyo. Iyo havuzwe iburyo, habavuzwe ku bubasha bw'Imana, uburyo bw'Imana. Rero turashobora kubona ko urusenga rushizwe iburyo, mu kuboko kw'iburyo, ni urusenga ruterewe ruhuye n'intebe y'ubwami y'Imana. Uruhuye n'intebe y'ubwami y'Imana. Yesu Kristo yicaye hehe? Ku ntebe y'ubwami y'Imana, iburyo bw'Imana. Nico gituma iburyo niho hateregwa urusenga kuri uno munsi wa nyuma, kandi urusenga urugwa muri Amerika Latine na Caraïbe kubw'uburovyi bukomeye budasanzwe bw'igitangaza, uburovyi bw'ubugingo bw'Imana. Abamazina yabo yanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama uhereye ku visi itarashirwaho ifatiro. Kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe kubashingira intahe iyo uburovyi bw'igitangaza bwo ku munsi wa nyuma, no kubamenyesha, kubabwira abarovyi b'Imana baribo bo ku munsi wa nyuma.
y poder ver et nous capables ouais no gushobora kubona misterios qui laisse ubukozi ubwo ari bwo enviados por Cristo ubwarungitswe na Kristo kuri uno munsi wa nyuma cuales estarán al frente ari bo bazoba esta labor bahagarariye ico gikorwa c'uburobyi bw'igitangaza bwo ku munsi wa nyuma frente a la obra nk'uko de la pesca milagrosa yamye ahagarariye uburobyi bw'igitangaza muri buri gihe Yesu Kristo muri mpwemu yera mu ntumwa de cada edad. ya buri gihe Para el día postrero dernier jour ku munsi wa nyuma naho yaravuze ngo jewe he Yesu enviado mi ángel ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo en las iglesias. kubw'amashengero Ese es el mensajero iyo niyo ntumwa a través del cual travers ça Jesucristo iyo está en Espíritu Yesu Santo Kristo manifestado azoba ari muri mpwemu yera ayigaragarijemwo akora esta pesca milagrosa. buno burobyi bw'igitangaza Estarán los ministros ari bwo este día postrero azokorana brazo a brazo n'abakozi b'Imana bo kuri uno munsi wa nyuma con nuestro uko rero ni ugukorana gufatikanya n'umwami wacu Yesu Kristo agaragariye muri marayika wiwe ntumwa mu burobyi bw'igitangaza bwo ku munsi wa nyuma pescadores bari he abarobyi b'Imana ku munsi wa nyuma turi hano presentes twibereye ngaha turiko turakora muri buno burobyi bw'igitangaza Imana ibahezagire Imana ibarinde y continúen pasando kandi mubandanye mwese mugira una noche llena de las bendiciones ijoro de Cristo. ryuzuye imigisha ya Kristo Yo les doy las gracias a ustedes jewe ndabakengurukira cyane kubw'ibintu byose mwakoze mu minsi yose twari tumaze ngaha ndetse no kubw'urukundo rwanyu cariño urukundo n'ubugwaneza mwatugaragarije mw'ino minsi y le pido a Dios kandi ndasaba Imana diga grandemente ndasaba Imana ngo ibahezagire cyane ibateze imbere espiritualmente mu buryo bw'impwemu y materialmente también ndetse no mu buryo bw'ibintu bigaragara abundancia kandi habe umusesekara w'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu ndetse habe n'umusesekara w'imfungurwa económicamente ziboneka para mu buryo bw'umutungo kuri mwebwe mwese bakozi b'Imana n'amashengero yanyu y que Dios los use grandemente kandi si Imana yobakoresha cyane mu gikorwa cayo y se lleva aquí en Haití a cabo nuko en Haïti esta pesca milagrosa ngaha muri Haiti hakoregwe buno burobyi bw'igitangaza bwasezeranijwe mu byanditswe en los países latinoamericanos y caribeños. dans tout pays latin américain bityo kandi bibe nk'uko no mu bihugu byose byo muri Amerika Latine na Karayibe kandi si Imana yobakoresha mwebwe mwese kuri uno munsi wa nyuma muri buno burobyi bw'igitangaza Yo estaré siempre con ustedes buri gihe jewe nzobana namwe nkora esta pesca milagrosa muri buno burobyi bw'igitangaza en el nombre eterno mu izina rihoraho del Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo amen Y amén. kandi amen Bueno, que Dios les continúe ni bendiciendo byiza a todos, isi Imana yobananya kubahezagira que mwese Dios les guarde, kandi isi Imana yobarinda esté con nosotros kandi ubundi bushasha hamwe natwe Migere Bermudas Marinda kugira ngo abandanye nuestra parte anasozera igice cyacu en esta noche, muri iri joro en esta reunión de muri ministros kino gikone c'abakozi b'Imana ciza cyane que estamos teniendo ico en esta ocasión. turiko turagira muri kano kanya Dios les bendiga. Imana ibahezagire Buenas noches. kandi ijoro ryiza